Kylian Mbappe yaramaze imisi avugwa ko amakuru aje n'imvune ndavuga Trent Alexander-Arnold ndavuga Carvajal ariko yabagiye kuba batakaza Dean Huijsen atazogaragara kuri no rukino cyanavuze ko no kuri classico bigoye ko tuzobona witwa Dean Huijsen cyo kimera Dani Ceballos Real Madrid ni equipe twabonye yoroherwa n'izi match z'ama equipe matoya tuvuge ko Real Madrid igiye imbere ya Getafe igiye kwitora amanota 3 ya biragaragara cyane ntawo bidea kuko ugiye kuraba ni equipe zibiri zije kuba zihura novuga zidasa zidafise performances nizi ntabwo zinganya ya ntabwo zinganya ariko kandi uravye muri equipe ya Real Madrid iriko ni equipe biranatanga n'icizere ko novuga equipe nka Getafe nivyo ni football urazi ko football ni bitangaza vyigendera kumva ko Getafe yaje kuba novuga ihagarika Real Madrid simvuze ko bitoba ariko vyobaho mugabira ko icaka mugabira ko ya biragoye ariko kandi igaruka ya bamwe mu bakinyi no Arnold Carvajal hanagarutse bakinye benshi kuko byavuze ko na Kylian Mbappe akabazo yari yagize muri equipe nationale katumye dakina match akabi navyo niho bivuga ko ameze neza novuga ni avantage kuri equipe kuko mu gihe novuga office novuga squad novuga abakinyi abana bari novuga uri watakaje muri squad mu gihe bagarutse novuga ni vyiza cyane office squad ikwiye squad yagutse novuga birana gufasha uri nk'umumenyereza novuga kugira squad zigiye zitandukanye bivanye n'ivyo bukeneye muri ico gihe novuga bafise bameze neza cyane ya match ya Real Madrid na Getafe c'est vrai si match à négliger kubera ko nabo nyene bari muri processes zo kwitegurira El Clasico bitaki 76 ibi rero biza kutwereka ko na Real Madrid kuko irazi neza ko iri imbere amanota 2 FC Barcelona iyi match rero bategezwa kuyitsinda kugira ngo barebe ko no kuri El Clasico bashobora gushiramo ikinyuranye cy'amanota 5 mu gihe batsinze umugwi wa FC Barcelona. C'est vrai, Kylian Mbappé lote yagarutse aba Daniel Carvajal aba Alexander Arnold ba Bellingham waona ko arabakinyi bagiye bagaruka ariko tutirengagije ibura rya Dean Huijsen umwe mu bakinyi muri axe central ya Real Madrid ubona ko yara meze neza cyane nukuvuga ko rero ibura giwe kuri El Clasico turabona ko azobari absence ikomeye cyane kandi kugira ngo bakuvure iki gihenge ya Real Madrid bizobagora cyane ariko je nuko namabivuga misi yose umugu ukomeye utegezwa kugira ku mukinyuma ko bimeze kuko namba uri capable yo kuja gukina n'imigwi guhangana n'imigwi y'Iburaya ukina nayo mu mahiganwa mpuzamakungu kuko turabizi ko umugwi muri parcours mu mwaka nishobora guheza atamukinyi bano bimana agiye mu mvugo biragoye cyane ibi ni bimwe mu bintu byakirije Barcelona ya sezirangiye kuko presque nka 11 de départ nabakinyi bake twovuga ngo baje kugira ikibazo cy'imvune cyo batuma baseba nka match 6 ariko rero urumva ko akantu uvuze karakomeye biragoye ko ubona nka equipe irangije seze tagize umugabo na cyane iyi migwi ya Real Madrid ibizi ico ibiri kirarondera kuko inguvu bashiramo bantu bimana kandi mesakanye naya marakana nkino nyinshi bakinye ivuga ati turi concentré cyane kuri La Liga mu gihe Real Madrid ivuga ati La Liga turayikeneye Coupe du Roi turayikeneye Champions League turayikeneye ibikombe bya bakinira mu Barabu turabikeneye nukuvuga usanga ko bakina amahiganwa ani nukuvuga ko rero mu gihe udafise bench imeze neza kugira ngo uze kwerekana Iburaya kukomeye biba bigoye cyane ni ibintu twaje kubona ku mugwi wa Paris Saint-Germain bano b'Imana Paris Saint-Germain rabura umukinyi nka Ousmane Dembele bakanzarasa ni Mayuru akaza gatsinda urabura nuzenya Desiré Kvaratskhelia ukamubura mbaya kazari yagacenga gakina barikora bagatanga umusaruro bagakina neza cyane ibi rero mu gihe Iburaya utabifise bantu b'Imana birakugora cyane gutwara igikombe umugwi wa Real Madrid na Getafe c'est vrai Getafe n'umugwi ukunda gutanga challenge na cyane kuri Barca na Real ariko je nama n'ubundi mpagara kuri iki mu gihe uri kurahura umugwi wa Real Madrid utarushije cyo bitwa ball possession possession de la balle mu kibuga ni gake utsinda umugwi wa Real Madrid c'est vrai sivuze ko bitabaho birakunda ariko ni za ziri exceptionnel nyama exceptionnel yama umupira w'abagura ariko namba ngo Barcelona iraje ratsinze ibisindo 5 Real Madrid namba Manchester City iraje ratsinde ibisindo 5 Real Madrid ni kubera ko baje bakavuga ati
aba kugira ngo tubatsinde ni kubima umupira maze twe tukaguma twirebanga mu mugo mu kibuga hagati ari ikintu naco cyaje gukora ku mugwi wa FC Barcelona uhura na Paris Saint-Germain baje kuko Barcelona si wa mugwi uzangura gushira ko pressure ahubwo bo bazanya ko pressure baza bakagushirako bakakwima umupira pressure ukabura inyene uyitera umugwi wa Real Madrid rero utaje ngo ubadomine kuri possession biragoye kubacikana ku manota 3 ikibazo rero cha wibaza niki eske ije tafi neske n'umuguri capable yo kuza nguri kuraza ku bintu bijanye na possession nguri kuradomina umugwi wa Real Madrid ni ibintu bigoye cyane iyi match rero ya c'est vrai barabura abo bakinyi bamwe ariko ni match je mbona ko Real Madrid igeza gutsinda kandi yerekana ko ivuga ati ndu wa mbere muri yatanze message ya El Clasico ya El Clasico ya ni gato cyane sinzi ko ariko akanuza kucuzana nkako twoganirako equipe no musini ya mbere muri La Liga equipe uno musira bizi neza ko ifise choice zirenga zitanu ariko mwizo zose nk'umumenyereza Xabi Alonso ategezwe kuzotanga mu gikombe kimwe aho ndaza kuri za Super Coupe d'Europe za La Liga UEFA Champions League Super Coupe za La Liga ndetse na za Copa del Rey ariko mugabo uko biri kose atunka Real Madrid atunka Xabi Alonso nugutanga mu bikombe bibiri mu ivyo byose muzo muri kubona iganirwa ni La Liga na Champions League hano aramaze no kuba amenyera ino La Liga kuko yana nayikinyana nayibamwo ndetse no ma Espanyol hariya ni muhira arabizi neza yuko gufata nka equipe nka Barcelona ukaba kubita ico kinyuranyo cy'amanota menshi ukabona bizi neza ko mugiye kwa munahurira mu rukino rwa El Clasico ukaza ukitwara neza ukamutsinda biri mu bintu bizo mutuma witwa Xabi Alonso aduze cyitwa izina nkuko twabibonye kwitwa Zinedine Zidane yaba namuhaye icizere mu Real Madrid uravuga ati wewe icari ku mukinya gose rega ibindi byo bintu haza kwatandukanye ko na Barcelona niyo ngombe ngaruke gato kuko numvise umenga kanukana karaza kwa gafise isaniro arabizi neza ko Zinedine Zidane kuba nuno musi yogaruka muri equipe ya Madrid nuko atigeze atsindwa El Clasico arabizi kandi uko kuba uwitwa Carlo Ancelotti Ancelotti yirukanwa muri equipe ya Madrid si umusaruro mubi mw'abantu mwese turavyemeranye Carlo Ancelotti yagwaje equipe ya myaka ine utwaye Champions League ibikombe ayibikombe noneho kandi yari anagarutse ro muhira yigeze kwakorera Amateka noneho kandi yaje aragwaza mugera gwaje bakinyi 11 batangura mu kibuga witwa Carlo Ancelotti yabivuze ko yarafise ibiharo bimuvugira yako mugabo gutsinu wameshereza mi Clasico zitatu Real Madrid umwaka uheze ntabwo ari umugwi mubi cyane oya ndiko nagaruka gutsindwa Clasico zitatu bitsindo birenga 16 gutwagwa ibikombe bitatu bikinirwa muri ya championnat bitari bwigere bibaho nko mu myaka 10 irangiye iyi ni sevembiye je gukora kuwitwa ni Carlo Ancelotti biba bizwi umugwi wa Real Madrid cyangwa umugwi wa FC Barcelona umenyereza wese hajya presso bayigushirako kenshi kuri Clasico bivuze meshaka kuri Clasico c'est vrai Real Madrid nikunda gukonta bo berekana umengo ntago bakonta El Clasico kurusha ayandi mahagano ariko mu bintu byatumye umumenyereza wa Real Madrid yirukanwa navyo birimwo byabaye mu match zine ugaca wankesa ibisindo 17 period 7B umva abantu baraza bakavuga eske twebwe nk'umugure ya Madrid tuba dukeneye ko tunezereza abakunzi bacu mu w'amaguru rero hatandukanye witwa Xabi Alonso na Deschamps Frike Nchechene muri rukino ko tuko tudepata kujitwa La Liga no migwi bitegezo kubanza kuza imbere umwe afise choice zitatu kuchitwa post oni Xabi Alonso no musi kuri kabiri witwa Dani Carvajal ntabwo hari ni capitaine yanagaragaje ahubwo ko ashobora no kuzotwara kiro kibanzo witwa Trent Arnold mu gihe totanga tumyo twamubonye muri Liverpool atabonetse capitaine barazana witwa Federico Valverde atabonetse barazana mu witwa Raul Asensio atabonetse barazana mu witwa Trent Alexander-Arnold no bije kwa navyiza bose bakinye bagarukiye rimwe nimero 3 nigo ruhande rwa mbere equipe twera Madrid kugeza kano kanya no mu mashampiyona yose wogenda ukazana uza gusanga ari ruhande rukomeye none ufise Carlos ufise Ferland Mendy ukarafita na Fran Garcia izo ni pio zitatu ushobora kuba zitanga choice canke ushobora gukwita nka rotation nk'umumenyereza abakinyi kandi bivanye na condition ya match canke equipe adversaire mugiye kuba muhura ugatanga umusaruro mugenzi we yari karata none ugende muri defense centrale
nico kibazo uwitwa Xabi Alonso yagumanye nk'amakenga aravuga ati none ko Vincent Antonio Rudiger imyaka iri kiragenda kandi kenshi kunze kubona ko agenda mu mvune nta kuntu umwonzanira Ibrahim Konate nta kuntu umwonzanira William Saliba aba bose zabaye pio zavuzwe ariko kandi mugato byibukanye ko afise choice A B C yo gukirisha muri defense centrale ureri yacu wamenya yabikoze ivyo biri umugabo yitwa Carlo Ancelotti uwitwa Laura Asensio nivyo ntiyagize ere nziza kwitwa Xabi Alonso mugabo yaje nakuvura kuko nta yindi choice nimwe yaravize yamuzanya mutereka muginyagina neza rero sinumva ko uwitwa Dini undise nibura giyo joshobora kuzangura itange igihengere kirenze cyane muri equipe mugiye kuba mukina nka equipe nka Getafe ahubwo kikibazo niko nagira kuri equipe ya Madrid eske mbega ubwo bano bakinyi bavuye mu mvune hari hageze ko baza bagakina match nk'iyi mugiye afise El Clasico ikibazo canje ni oya ndabona ko jewe ibice byinshi match equipe ya Madrid yakinye muri weekend irangiye kuko ico gihe equipe ya Madrid yakora kino menga na Villarreal presque je ndemeza cyane ibice kujana ko abakinyi bakiniye match rero bazakubana bazotangura kumuswitcha impamvu no kuintegra uwitwa Trent Alexander no kuintegra uwitwa Dani Carvajal abategurira El Clasico kuko na Champions League siriko ndabona ko azohayigiye ibice byinshi birenze kuko arabizi neza ko afise urukino rudasanzwe akwiye kwandikiramo amateka nk'umumenyeza wa mbere wa Madrid rero Getafe ndangiza je ndeko nabona ko bigoye kwiza kuba itanga hapo yoza ngo yagarara imbere iyo witwa Real de Madrid nivyo equipe ya Getafe za kuri muhira nako naraba ku kibuga cyawe cyitwa Estadio Coliseum ariko sinibaza ko bino bice byinshi byoza bikagarika equipe ya Real Madrid bizi neza yuko hamwe kwisanga yatsinzwe no match mukibaho Barcelona yakinye mbere yatsinze par exemple tubifate gucu Nasa kuburi kukora kandi kaherere kambere kazogutuma usura kusura kwirukanga kandi wani imbere mu bibanza byose ushobora kugutuma ubandanye wewe no La Liga rero nje novuga ngo Madrid ahubwo ikibazo gisigaye no kwitwa umumenyereza eske mbega naza kuba ntanguza abande ubwo sika kajyo keza ko kwicarika bamwe makinyi bakomeye Mbappe Vini Junior hanyuma Rodrigo na Brahim Diaz bagakina ba Gonzalo Garcia barahari ni equipe muri rusangi siniko nabona ko ino sezo afise byinshi azosigura nka Xabi Alonso mu gihe yotakaza akabura igikomera kimwe canke mu gihe utsindwa Clasico rero turu harimo byinshi bizoba biriko biramugaragaza ko ari mu mamenyereza ari ku rwego ruto cyane rw'umugwi nka Real Madrid azoba ariko aduhereza amadute menshi nganje tumaze kubona uvuga ngo ubwiza bwa Dean Hulsen muri Real Madrid muri defense ya Real Madrid bagiye kuba bamutakaza imisi mike twizeza abakunzi ba Real Madrid hari cizero abakunzi ba Real Madrid cyo kuvuga ngo abasigaye boshobora gukora nk'ivyo Dean Hulsen yaramaze kuba twereka ko yokora Chris biragoye ko noshoka nemera ngo abasigaye bashobora kuza batanga nk'ivyo Dean yaragize imisi navuga atanga muri equipe Dean ingino amaze kuba kina ari kumwe n'umugwi wa equipe ya Real de Madrid n'umukinyi ubwa mbere na mbere arashigikiwe kandi muno muri ko gushigikirwa kwiwe ubona ko arareponda president novuga mu vyatanga mu kibuga aratanga umusaro novuga aratanga novuga ibintu bimeze neza muri tere n'umukinyi bameze neza cyane ubona ari karakini yari muri defense ya Real Madrid ni equipe novuga ibahagaze neza cyane abahagarikiye abandi novuga na cyane mu mutima wa defense novuga no mwana kiri muto cyane kandi Dean ndi mu bantu bemeza ko Dean ni mukinyi novuga aduza urwego jiyo ndamuravye no musi nkangira nkamuraba game kurikira ni mukinyi novuga aduza urwego buri game ko buke ko bwira araduza urwego novuga kandi bikanagaragara Dean ni mukinyi mwiza cyane ariko novuga ibura giwe muri equipe ya Real Madrid bishobora ko affecta equipe ku ruhande rumwe ariko no ku rundi ruhande bishobora no kutaya affecta kuri kimwe Adela yaje kubavuga ni equipe ya Real Madrid novuga afise swade yagutse afise izo shwa novuga zihari ariko nazifise izo shwa niboza novuga kuba batanga n'ivyo Dean yari karatanga ariko kandi ni equipe ya Real Madrid novuga muri imisi neza cyane novuga bishobora novuga ibura giwe ndashobora novuga kutwa kwa afite equipe cyane ni no mukinyi ni ubwanje ibura rya Dean Hodgson ahubwo nirije kwa affecta umugwi ahubwo rije kwa affecta system doje umenyeza azokinisha ku rukino kwa El Clasico utigute Tibukanye gato umenyeza azwi izina rya Xabi Alonso akiri mu mugwi wa Bayer Leverkusen system doje yakoresha yakinisha ni 3-5-2 kandi system doje nyene yarayizanye muri mu mugwi wa Real de Madrid abona umengo ni fitinga
kuko biregereje gusaba mu nimero 6 akina box to box. Ibi rero bigira bize guhungabanya systeme de jeu yahora akinisha yabane batatu mu Real Madrid bivanye nuko ibura rya Dini Hodgson mu gihe abuze kandi atabona ko hariho umukinyi akinisha ubwenge agifise muri Real Madrid ahubwo biraza kumusaba ko Chouameni aza kwegera inyuma gatonya ace yapika ya systeme ya 3-5-2 jewe ibi biri mu bintu mbona ku mahigwe 70% ko azokwa plika ku bya classic ariko urashobora kuba ufise idea nziza utanze ariko mugano kwanza kwibaza ngo mbega bagigukina equipe ifise ubusatirizi bumeze gute erega systeme kuyapika kuko na systeme ya 3-5-2 iyi iragupermeta kuba ufise n'imiburiburi ere za mbere zinyaruka erega razifise ariko ukabona afise cyitwa hagati mu kibuga hari blend sinzi ko abonye equipe zikoresha no system reka tuje kuri equipe nka Inter Domira Inter Domira akubwira ko ari equipe ifise abakinyo hagati mu kibuga aba ba Nicolo Barella aba ba Mkhitaryan bo bamara imyaka irenga nk'itandatu erega Belan ariko kandi barakubwira ko ino system iza kugusaba kuba ufise abasatirizi babiri bakora icitwa gusekana witwa Marcus Thuram urabe ubujya kinamo noneho kandi uza kuzana witwa Denzel Dumfries buriya Dumfries igice kirekire muri ya system ikira nk'umusatirizi ivyo biza bigapertriba club uko bimeze kose uko bifise umusaro cyangwa ko bakinyi bo bari muri forme gute ariko Madrid no musi tuvyemeranye ni equipe ikina cyitwa Espace izi Espace ni equipe ishobora gufitinga muri England Premier League ariko mugazi wa Espace Xabi Alonso yazikuye muri club Trent Arnold yaravuye muri championnat bwongereza biramunanira araburi ngena ashobora kuba yempoza bivanye nuko yarazi ko amenyereye equipe za equipe zitera twiruke hama dukore citwa gukira ama occasion yisanze Xabi Alonso atanye wa mukenyi no kugomba kuba ku rukino ana matikita kaba Espanyol ba Luis Enrique uyu Arsenal Arteta no kandi tibagirana nabana ba Pep Guardiola ibi nivyo Xabi Alonso rekazana muri system rero bivuze ko iriya system impamvu byamugoye kwa integra mu bakinyi bari Madrid ubwa mbere yayizanye muri system y'abakinyi bamenyereye citwa Espace equipe ya Madrid ni equipe ya mbere ihuye na equipe kina Espace equipe itsinda byinshi mugabo equipe ya Madrid ni equipe ihuye na equipe kini citwa Pass tikitaka Madrid byayigora niyo mpamvu yavuze ati reka mvange ndabe kuno mukenyo ushobora kuzana muri equipe ndabe cyo utanga rero kwiyo idea uvuze ya Chouameni peut-être yuko yoba ari option nziza ariko mugabo cyo bimusaba ko babakinyi bagaruka muri ya system yabo bamenyereye uca wibaza ngo eske ubwo equipe ya Madrid iraza gufitinga ko fyukuri kwirukanga kuri amakreation ya occasion mu gihe tubizi neza ko presque nka saison kuvitangura bakoze citwa kuba kurukina erega ari naho mpamvu umvise ngo Arda Güler yinjiye muri system gusumba uko kwinziza abakinyi bagiye batandukanye nk'abandi nka Rodrigo de Goes kuko avuga ngo nkeneye abakinyi bari technique niyo mpamvu n'uwitwa Dini yinjiye cyane gusumba Antonio Rudiger rero hano je novuga ko Xabi Alonso niko kazi kibuno musaguye kuzona kora ku munsi wejo ni naco kibazo kiriko kiratera imari eske mbega kuba David Dini undise na equipe zochitakara eske mbega ikimesha kare karavuga byukuri equipe ya Madrid yari gakwiye kugira ku mukinyi mu gihe ifise options zine zitanu zitandatu ishobora kubinazana ikatereka mu kibuga bagatanga umusaruro no musi David Dini undise ukaba ufise uwitwa Militao mwiza urafise Raul Asensio mwiza ivyo vyose bikagukonvenka vyukuri ukaza ugapanika cyane kuri equipe nka Barcelona jewe novuga ahubwo icambere no kwibaza ngo mbega equipe ya Barcelona canke Real de Madrid iyo bahuye abakinyi mu mutwe bameze gute ahubwo mbere jewe nko kuza nko kuri match ya El Clasico reka ndaguye nabishire ku mugaragaro iciyumviro ciwanje El Clasico je no prefera yuko nimbodi ni ujise natanguje mu kibuga nuko gusa ari mu kibazo c'imvune yo bari kumwe n'uwitwa Eder Militao erega urabona akabaza ahantu si kibazo kirekire cyane ahubwo nakantu gasa nka challenge kumumenyereza Xabi Alonso ni ukuvuga ko mu Real Madrid tutabeshanye bantu b'Imana nta mukinya afise profil ukwiyumvira ingena akina nkuko Dini Hodgson akina ubu mu mugwi wa Real Madrid ariko byanavuzwe ko nawe numwe mu bakinyi akunze gukora amakosa adakenewe ariko umukinyi rasa nk'ufise iyo profil sumu defenseur ahubwo azakuwa Oriyeja ni Chouameni nawe ari hagati mu kibuga aha rero haraza kubaho shwa y'umumenyereza nako ga challenge nariko ndasana nimba vyukuri
Dini Hudson adafise umukinyi aza akaza agatanga ivyo yatanga Mubaka Mantarema muri defense centrale ya Real Madrid mu gihe adahari aho rero niho tugira tubonere eske wa Muzabi Alonso arashobora gukina n'umugwi ukomeye ufise pressure gushaka pressure na cyane nka FC Barcelona akihanganira akabazo nkako akaza akaba successful muriko maze agatanga umusaruro mwiza ako niko ga challenge kazoba kari ku mugwi kumenyereza wa Real Madrid Xabi Alonso naho ubundi nitwovuga ko ari challenge nini cyane ariko ibura rya Dini Hudson lizogaragara kabisa kuko uzanye Militao ukazana Rudiga n'abantu bose bagiye ababo byaranze no kuba namashingana kuko na match nyinshi bagiye barakina byaragaye gukuba fisi profile zigomba gusa ubudeshe technique profile zirasa ni bitubona kwa Ronaldo Araujo pa ku Barca bona ko uko buke ko bwije byanka ko bahuza canke bashobora kuba batanga ikintu nk'inyubako muri defense ya meshaki bivuze ngo ino buya Dini Hudson rishobora kuza ritwereka ngo Xabi Alonso ariko yubaka gute inyuma y'aba 11 novuga biwe aba novuga aba backup bateguwe gute ategezwe kubategura arabizi neza ko umukera ashobora kumwamara novuga iribura ryo rya Din rero ariza kuba ritugarantsa mbega ariko yubaka gute novuga cyane aba backup Alonso aganira n'ibinyamakuru kuvyerekana n'urukino yagiye ko atangaza ko Jude Bellingham yagarutse mu bihe vyiza Jude Bellingham kugaruka mu bihe vyiza tubona na Ardagire ibiharimo ntibiza gutuma no mumenyereza Alonso asura kwivangira novuga ngo mu mikenyuro yiwe mu mahitamwo hagati ya Ardagire na nino musore Jude Bellingham agira umwe yicara ibi biragoye cyane uzimamvu urabe press conference nkazo suitwa Xabi Alonso yatanze yavuze ati nimba ari mwe mu bakinyi no bamfise muri squad ashobora kuba atanga ibintu presque basi 60 kujana nkumva ndishimye no Ardagire ati kandi mu nyubako fise ashobora kuzotegura muri kazoza kanje mu myaka nzomara ni Madrid ndafise mwe umugabo yitwa Ardagire nka profile ahubwo ngiye kusura kwiga nishare ndabingene nkinisha Jude Bellingham ibi bica bigaruka bikavuga ngo Jude Bellingham muri equipe twa Borussia Dortmund ntabwo yakira nka nimero 10 no yakina nimero 8 hano vyaciye biza vyandikwa n'ikinyamakuru ca AS ati Real Madrid yamaze kubitora profile igomba gupima nirayipima no musi numwe ina mpamvu rero ku musi we gishobora kuzuba ari profile nshasha ugahitwa Xabi Alonso yo gufata uwitwa Franco Mastantuno ati kuko yaha umwanya udasanzwe mugabo vyase ko yiyempoza nivyo yatsinze ico gitsindo kimwe yajaragira collaboration na Nazaratanga tuyerekana ko azoba umukinyi mwiza akomeye muri kazo ariko ntaragira kuri rwagwego kwa Franco twaye tubona canke ryazina yaje rivugwa rero hano je novuga ko ahubwo si kibazo ni nyishu uriya mesheza metuvyemeranye kugira bakinyi beshi sikibazo ni nyishu yani ni nyishu kubamenyereza hari kubagira ikiba gisigaye ningene ba manager kwerekana eske urumenyereza yatse yo management abakinyi gute bigoye kuri no mugabo Alonso kuko twarabibonye ku rukino rwa Atletico Madrid oya kiragiye Jude yaravuye mu mvune nibi twabonye kuri equipe ya Paris Saint-Germain yabiravye ravuga ngo nivyo turafise kivica Clovis Kelly uyu nakina match kuko tuvyemeranye uko nabanje Joao Neves baje gukina batari muri sample site yabo ati mugabo hamwe twoza kuvanganya abakinyi 4-5 canke 3 bavuye mu mvune bose bashobora gutanga umusaruro utari mwiza gusumba babakinyi bari bahari kandi bagomba no kwigaragaza kugira ngo bashobore kubagira ico batanga muri equipe nka Barcelona nka Paris Saint-Germain rero jewe ikinyamakuru cyo cyamaze kwa kina bishiragaragara ko Alonso aza gutesta ku munsi w'ejo 4 day igiraza kwintegramwa uwitwa Jude Bellingham inyuma gato canke agaruka kine nka system yakinye mu mwaka warangiye igihe batwara biya bikombe n'igikombe ca Champions League yakinye nk'umufonefu ibi ni vya biniza guca bituma Vini Junior Mbappe abashize imbere nk'abakinyi babiri babasatirizi muri 4-4-2 Jude Bellingham azoza kokipa icyitwa espace vide kuri nimero 9 mu gihe Mbappe ace ku ruhande azoza kuba nka moteri ihabwa umupira na Ardagire reka rasanya kavoma hagati mu kibuga hanyuma Jude Bellingham na wariyente kuba satirizi ibi byose birashoboka ni choice nyinshi ashobora kubakoresha witwa Xabi Alonso ariko kandi jewe kintu ntaratora byukuwe eske mbega bizokoroha ko Federico Valverde
amuha ya role yiwe kuko tuvyibukanye ko nimba ari ikintu cambere kibabaje abakunzi ba equipe ya Madrid nuko bivugwa ko Federico Valverde ari dogera cyane witwa Xabi Alonso ko yamugarukanye cyane nk'umu block gusumba wa mukinyi yahabwa liberty yo gukina nk'umu playmaker naho umukinyi aguma abica ku ruhande ni wa mukinyi mwiza komeye umukinyi akomeye niyo mpamvu ubona bitagaragara akamera nk'ufrena egari mu kapiteni ni kapiteni ko ni su kapiteni nyuma ya Dani Carvajal baramubaza ati eske umubano wawe na Xabi Alonso bimeze gute ko tubona urukino rumwe gukinisha ha urundi akagushira handi bimeze gute aravuga ati jewe nta kibazo na kimwe dufitanye n'umumenyereza kandi ndumukinya wa Real Madrid negerezwa gukinishwa aho banshitse kuri position iyo ariyo yose umumenye umugwi unkeneye rero ni ivyo jabwo rero ikibazo ntikiza kuza kuri Jude Bellingham na Arda Güler nakubwiye atuzibiri Jude muri 4-4 rero ashobora kuza gakinishwa nk'umukinyi w'umufonevu mugihe Mbappe kuko turabizi ko Mbappe nubwo akakinira kuri numero 9 so mukinyi numero 9 yuzuye sina binavugwa ko nyimbari n'ikibazo bashitse bagirana n'uwitwa Vini Junior yewe yarigeze kumusaba rimwe ati no gusaba ukabanza ukandika kuri numero 11 nimbara handi hashoboka ushobora gukina Vini Junior aramwimba kandi n'umumenyereza byari bigoye cyane ko ashobora kwakura we mukinyi abaye Champions League mwaka warangiye rero Jude kana ashaka kuza gakinisha nko numero 8 ahubwo Federico Valverde nimba na equipe ya Madrid kunze kuja muri France nuko kuntu uwitwa Fede kare yorakina nk'umukinyi aca novuga ngo nk'ikibuga cyose ibi tubona abitwa ba Yukol Parma bitubona aba bakinyi nk'aba Alex Makalista canke basabozore bakinishwa muri Liverpool ariko bivugwa ko uwitwa Fede Valverde yoba yarimwe ubwo burenganzira amugati wewe kina nk'umu numero 6 muri babiri naco already Chouameni hano rero je novuga ko kwa equipe ya Madrid ahubwo ni nyinshi kuba bagarukanye bamwe makinyi Jude yagarutse arashobora gukinishwa nk'umukinyi rega na Jude gutangura hanze kuri classico si ibintu bibi kuko ahubwo ikintu ciza no gutsinda match je novuga ko atamukinyi barengeye system ahubwo ni nabyiza kuba umukinyi uvuye ku ntebe ukaza ugatsinda ivyo bitsinde kuko Brahim Diaz na utabizi umusaratanga Brahim Diaz n'umukinyi akubwira ko jewe minota nkinishwa nagiye kwa cyane ni vire kuri bench kuko nafise byinshi nza nkatanga mba nasomye urukino bwa mbere kurusha n'abandi bakinyi bari mu kibuga je novuga ko kwa equipe ya Madrid rero hani na ahubwo no kwanza kwibaza mbega uwitwa Xabi Alonso arafise responsibility yo kuvuga ko ndahisemo kwicara kumwe canke ngiye kuba ndabakinisha mu buryo bwa ariko gusa nta kibazo bizotera kuko n'umukinyi mwiza Arda n'umukinyi mwiza ahubwo equipe ya Madrid ni systeme de jeu na equipe adversaire zimwe mu nkino zitegekanijwe muri La Liga kuri no Junation niko umugwa Real Oviedo arayutsinzwe n'umugwa Espanyol Barcelona ibitsindo 2-0 umugwa Sevilla mu kanya gihe cy'isaha 8 uraza kuba wakira kipe ya Mallorca umugwa Mallorca mu gihe cy'isaha 10:15 equipe ya FC Barcelona iraza